Coucou la famille, j'espère que vous allez bien dans ma part ibintu bimeze neza. Yes, it's your girl Sisi Cynthia irakoze kuri Magic Channel TV. Subira kubwira abakunzi ba Magic ndabakunda cyane. Vraiment ndabakunda cyane. Ntaco ntazokora kugira mwame munezerewe, mwame muryohewe. Namwe twibaze ko mudukunda kandi dukora byose kugira mugume muryohewe. Ntatevye gato reka twakire umutumire wacu ndabizi benshi muramuzi peut-être ko muheruka kera mudaheruka kumubona ariko ndabizi ko mumuzi ego ubwa mbere reka ndamuhe akanya ndamwakiya no muri Magic Channel TV karibu cyane bon murakoze cyane mumeze neza turashimira Imana ramutse abakunzi ba Magic ndabaramukije cyane abakunzi ba Magic ni Magic TV ego Magic TV Magic Channel TV ya ego hama ndibaza ibindi ndaza kubyicira sere n'ibibazo byanyu muza kumbaza si ko ni muramurusha ngo ni ego ni mugisha muramuzi mu mafilme menshi muramuzi n'umuntu vraiment antwa mvuze mugisha kandi mwana mubonye muca mumwibuka ni mugisha wahora hehe kwanza ko twari twarakubuze jendi ngaha uri hehe tutakubona ndi muri YouTube wanditse mugisha media ibiko byongera bibona kandi ndi ku kivi nkora umunsi ku munsi urumva nta misi ibiri cyangwa itatu irenga nta postinze filme ishashe ubu tugeze mu rwego rwo gukina amafilme y'amasaison kandi ni menshi cyane kandi araryoshe cyane gose ego ni mugisha tuzi kuri filme abantu benshi bamuzi kuri filme yitwa mugisha nyene iyo filme mugisha watanguye gukina ryari watanguye kumenya ko ufise iyo ngabirano ryari yo gushaka gukina amafilme bon ingabirano yo gukina amafilme nayimenye ndi ku ishure kuri lycée de Tanganyika ko ndibuka ico gihe twakora ibintu by'amajournée scolaire hama twategura udukino dutandukanye udusketch ico gihe nje natwandika kenshi nakunda kuba mu acteur principal hama bon ego bijya bintu byo gupresenter imbere ya public ukuna kina bo abanyishi twigana kwambwira ati vraiment afise talent afise don afise ingabirano yo gukina iyo ngabirano uruzura bukuntu uzoyevura kugira ngo utere imbere ego nabimenye ndi ku ishure muri 3e lettre moderne kuri lycée de Tanganyika ego watangiye gukina ryari gukina filme ya mbere toza gukina yari c'était en français yitwaga La Belle Sara ico gihe bayicisha kuri télé Renaissance à l'époque ndibuka yari muri 2003 2004 ntibagiye ego ni kera gose numara mukira abana vous étiez encore muri primaire ndibaza ico gihe ego hama ni film twatanguye ko amadukurikira indi film y'igifaransa yitwa Les Illusions et puis après nous twaciye dukina film ya mugisha ni film igira gatatu twe twakina yego kuko abantu benshi umenga bakuvye kuri mugisha ko niyo yamenyekanye cyane yego ibyo nibisanzwe ko mu bintu byose umuntu akora nyaburamo kimwe cyangwa bibiri cyangwa bitatu bituma amenyekana cyangwa bituma afatisha urashaka gukora ibintu byawe byinshi bon ntibifatishe ariko un bonjour ugakora ikintu kimwe gusa rudende kaca gituma ufatisha voilà ego mugisha tumuzi cyane kuri filme yiwe yitwa mugisha ijya filme uyiravye vraiment yari filme ibabaje ubundi mwanya yari iryoshe kubera iki washatse gukina uri hajya ahantu uri muri burya buzima kubera iki byarakoroheye gushobora kubikina mbega byakugendeye gute bon ego je ubwa mbere byaranyoroheye gose kuko naje ndi mu bantu baciye mu bibazo bitandukanye mu buzima ndi mu bantu bababaye mu buzima hama ikindi naco icyatumye nkora ijya filme ko naravye hanini à l'époque abantu benshi bari mu bibazo bitandukanye ni bihe nahuzi yuko mu Burundi twashimbuye bigoye by'intambara habonekamo imfubyi nyinshi habonekaho abantu bideplasa bava mu ntara izibaja mu zindi cyane nk'ugwaruka baja kwiga ugasanga umuntu avuye ino agiye ahandi kwiga kumandana amashuri yiwe ugasanga rero ahuye n'ibibazo bitandukanye rero ikindi naco wihweje mu buzima bw'abantu mu buzima busanzwe abantu bababaye ni benshi kuruta abantu bari mu mahigo mu munezero kandi nabo wowe ubona yuko ku maso yawe ubona ko kumbure bahiriwe ntibabura ibibazo byabo nabo nyene
bibahanze bacamwo kumbure bikomeye guruta n'ibyo uba urimo wowe rero twaje tubona rero yuko byoba byiza ko dukora filime itanga umuco ku bantu bari mu bibazo bitandukanye bamenye yuko burya ikintu cyitwa kwihangana ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umwana w'umuntu kuko nko mu buzi bwose umuntu akora canke muri mu nzira umuntu aca mu buzima ubuzi ikintu cyitwa kwihangana urumva yuko kenshi udashika ku ntego yawe udashika ku objectif yiwawe kuko kubura kwihangana kuko kubana n'abana b'abantu ni ikintu gikomeye cyane ikintu kigoye cyane gisaba kwihangana ego tumaze kubona njya filme yawe yitwa Mugisha mbega ni ibyahe ibintu wahuye navyo muri ico gihe uri kurayikina canke ndazi ko abantu benshi bashoboye kwiga barize benshi yarabigishije turavye rero ukungene washoboye kwikina mbega byoba byarakoroheye bivanye n'ingene wayikinye kukumva yaramenyekanye cyane izo zindi uvuga ko wakinye benshi ntibashoboye kuzimenya ariko iyo Mugisha yarakunzwe ni igiki wakoze kuri iyo film ishoboye gukundwa nkuko gushika yaho abantu bose aho ugenda usanga hano bose ko barayiraba ikintu none narakoze gituma filime ikundwa kubera ko hari ukuntu nyene kuko uvuze ati warigeze gukina izindi film ugize film ukasanga benshi ntituzizi gusa iyo filme Mugisha vraiment benshi ndazi yarabafashije kandi yari iryoshe gose bon ndavye ubwa mbere nuko twebwe ico gihe nta filime yari ihari y'ikirundi igihe twe twayikina filime Mugisha cyambere nta filime y'ikirundi yari ihari ikozwe mu buhinga bwa filime nka kujya twe twakina filime ya Mugisha hariho hari abakina udukino dutandukanye twa théâtre dukino twa bajya ba umuco batandukanye muzaninde ibintu nk'ivyo urumva rero Mugisha ari nuvuga yuko ari nka filime ya mbere yakinwe mu kirundi ngaha mu Burundi wacu urumva kuvuga cyari ikintu kidasanzwe ku barundi yari nka surprise urumva icyo ni cyambere hama ikindi naco Mugisha ukuntu twayikoze urabona yuko twashizemo ibintu nko nabivuze biri mu buzima busanzwe bw'abantu benshi cyane abantu benshi barababaye umva cyabaye nk'igisubizo cyabaye nk'inyishu y'abantu benshi cyane abayikurikiranye filime ya Mugisha hama ikindi naco ni filime yakozwe mu rufasoni bwinshi cyane urabona nk'abantu bakinye filime n'abantu bistonera gose nta bintu ibyo usanga akina amasene yo gusomana yo kujya mu bitanda yo kujya hehe urumva hariho no kuvuga hari amaborne hari ibintu tutarenze ko urumva selon la culture yacu mu Burundi hama ikindi naco Mugisha bon cyatumye ikundwa cyane nukuntu abakinyi babyifashemo kuko ndazi hari ahantu hanini yashoboye kugushikana ntuka cyane gose Mugisha ndahita ko ari nk'urufunguzo rw'iwanje rw'ubuzima bw'iwanje kuko munyuma yaho nashinuguruza kwa company yanje yitwa Mugisha Movie Company itwara iryo zina nyine rya Mugisha yanshiganye kure gose ibintu byinshi cyane byinshi hari byo ntashobora no kuvuga ngaha ko gusa yabaye nk'igisubizo kuri jewe hama n'ukuntu abakinyi bayikinyemo neza cyane hama ikindi naco harimwo amajambo adoheye ugutwi kuko nagira composition yayo nayishizemo imigani myinshi cyane ndashiramo ama expression menshi cyane y'ikirundi kiryoshe urumva rero muri rusangi yari filime y'inkora mutima kuko si mu Burundi gusa no mu Rwanda yakunzwe cyane ku buryo gushika n'uyu munota yaba mu Rwanda cyangwa mu Burundi nta filime turabona nta filime ndabona ndumva mu matwi y'abantu ikartona ikunwa cyane ku rwego rwa Mugisha nayo ndabona gushika peut-être abariko baradukurikira kumuri bashaka kumwira ati filime kanaka ngo jewe nayo ndabona vraiment ijya yabaye nk'igitangaza gikomeye cyane bro yego ni Mugisha tuzi kuri filme nyene ya Mugisha ni Mugisha twashoboye kubona kandi muri filme ya Murekatete ego washoboye gukinana n'abanyarwanda mbega ijya filme kuko ndabizi nayo nyine yarakunzwe Murekatete ariko Murekatete antwa ntiyasumbije Mugisha oya Mugisha iracari ya mbere iracari mu ya mbere nawe uravuga ati iracari ya mbere mu gukundwa iracari ya mbere gushika ubu iracari ya mbere yego
yego mbo munamurika tete yarakunzwe kuko twe dukina ibintu bizima, dukina ibintu bitanga ibyigwa mu bantu, dukina ibintu biguma biri mu mitwe y'abantu uvuga ati baje abantu bakinya ibintu bizima kuko deja muri je numva ijwi rimpamagara gutanga ubutumwa ndabishije muri filime. Sinkina filime kugira ngo gusa bamenye cyangwa kugira ngo ndonke ifaranga cyangwa kugira ngo ibindi hanini mbashaka ko ntanga ubutumwa ku bantu kuko nasanze ariyo mpano yiwanje impano rero ndayikoresha mu nzira nziza kugira ngo ntange ubutumwa ku bantu. Namureka turabona ko ni filime twakinye yari igamije guhuza ibihugu bibiri, Uburundi n'u Rwanda. Yego. Cyane cyane urabona yuko ari abantu usanga bafise uvuga ko ari nk'ama complexe bijya bintu usanga umuntu avuga ati ngo abarundi ngo wamizuku ngo abarundi babise imitima mibi cyangwa abanyarwanda bafise inzigo. Yego. Urabona iyo niyo yari target muri filime ya Murika Tete kwerekana yuko burya ahari babi ntihabura beza, ahari beza ntihabura babi. Ni abantu baze birinda kugeneraliza abantu selon n'igihugu cyabo n'ubwoko bwabo n'idini ryabo ibintu nk'ibyo. Ego niyahe ma challenge washobora guhura nayo mu ico gihe gukina umva gukina filme mu Burundi Rwanda antwa ntibyoroshe ni byahe bintu washoboye guhura nabyo mu ico gihe bitashoboye kukorohera? Bon cyane cyane nk'uburyo ico gihe uburyo ku realiza filme nka ziriya ni ibintu byasaba uburyo bukomeye cyane. Rero uburyo bwari buke byasanga ari nk'abantu bitanga nka mu mafamiye avuga ati reka tugufashe reka tuguterere ibintu nk'ibyo. Rero kugira ngo urealize filme nka ziriya byasaba rero yuko umuntu aba afise uburyo bukomeye nkuko nabivuze mugabo uburyo bwacu bukaba bwari buto cyane gose. Rero aho twaza tujya mu bintu byitwa kwideburia kuko deja umuntu amaze kuvuga ati je kino kintu ndagikore uko bimeze kose ndagishikana urumva naho bijya kumbure uba wifuza wewe utabironka ucukoresha ibyo ubufise kugira ngo ugire maximum igikorwa cyawe gipase. Urumva icyo cyambere uburyo hame cya kabiri naco kuronka ama location ahantu gukinira urabona à l'époque kugira ngo umuntu atahure uje gufata amasana mu nzu yiwe bakacako abona nko kumengo ibintu murafata no mu cyumba murafata urumva ni film ukamutahuza neza ukamwumvisha ukamusomesha urumva bigafata umwanya muremure. Nicyo nacyo cyari ikibazo kidasanzwe. Hame kindi naco aba acteurs bamwe kugira ngo umuntu amenye ko afise ingabire afise impano muri cinema. Navyo nyine byasaba kumwigisha kumwumvisha yuko afise impano testing ibintu nk'ivyo. Rero n'ikindi naco ugasanga nk'abantu nk'abakobwa peut-être nk'amafamiye kugira ngo batahure yuko umukobwa ashobora kuja gukina filme si cyari cyoroshye. Ari bagira baje mu bintu by'ubuhumbu bagira baje ibintu bakora ibintu kumbere bitameze neza bigaca bisaba yuko urinda kubigisha ubereka yuko ari ibintu bizima bizofasha abantu benshi ku isi. Yayo yose yari ama challenge yo twagiye ducamwo hama cyane nk'ahantu nk'iwacu mu Burundi ugasanga ari nk'ahantu usanga hameze neza wifuza kwakinira filme ugasanga umuntu wamusabye peut-être nk'ihoteli cyangwa nk'ahantu hameze bien ugasanga akubwira ati il faut kumutanga amafaranga tanga amafaranga kandi tukugira publicité ni publicité kwa cyamva ngo jewe naragize publicité ngo irahaye ngo iragije cyangwa ati ngasha nabura yuko ari kwa kundi kudatahura yuko umuntu ugomba kuba updatinga buri gihe actualize ibikorwa byiwawe. Kenshi ndagunda kubaha akarorero ka Coca-Cola ni ikinyobwa abantu kwisi tuzi mugabo buri gihe baba bari kubagira publicity nta kubdi mondi baho badashije publicity ya Coca-Cola nikibaho urumva. Rero ayo nama challenge twage ducamwo kandi turashimira Imana kuko ibintu biko birahinduka burubura abantu bariko baratahura urabona ko benshi bariko baragerageza gusaba gukina bariko barabaza voilà kandi bako babikora neza cyane turashimira Imana. Yego. Mbega Mugisha afise umu manager cyane wenyene manager wiwe? Bon Mugisha fuko noma afise umu manager wiwanje ni madame wiwanje. Propre femme ni nagize manager wiwanje. Yego. Kuko ibikorwa ni byinshi cyane. Urabona guproduce filme ku kwezi si kintu cyoroshe. Ko ndi bwa lepo twaproduce filme rimwe ku mwaka. Rimwe ku mwaka ku myaka ibiri papa mugabo ubu dusigaye dusora filme ku kwezi shaka. Ariko Mugisha ndakubaje akantu gato uri Mugisha wabonetse cyane muri filme twa Mugisha muri Murika Tete ariko izo zindi filme kubera iki uvuze ko ufise izindi filme ushobora kuba wakinye inyuma y'izo zobari iza kuko ntiziko ziraboneka cyane nkuko Mugisha cyane Murika Tete zashoboye kuboneka. Bon je nibaza yuko
urabona igihe twakina filime ya Mugisha abantu ntibari bwaje mu YouTube. YouTube ntihari bwamenyekane nga mu Burundi. Urumva za muri gatete zose YouTube ntihari bwamenyekane mu Burundi. Uvuga hariyo ibintu by'ama CD, twagurisha ama CD, ibintu nk'ivyo abantu bakazironka byoroshe. Mais pour le moment isi yarahindutse. Isi iri muri YouTube, iri mu réseaux sociaux. Urumva rero kugira ngo abantu baronke ibyo bikorwa byacu nk'iwacu mu Burundi abantu bafite ama telefone ama smartphone ni bake gose. Bari ku rwego go hasi. Niyo mpamvu amafilme yacu kenshi batayaronka kuko twebwe dukina amafilme tuyashira kuri YouTube. Hama tugiye muri YouTube naho urabona CV meshere. Abarundi ntura ujya mutima gukunda ibyacu gusapotinga ibyacu uracari hasi cyane. Twe dukunda gusapotinga by'abanyarwanda by'abantu bari hanze mugabe by'iwacu gusapotinga haracaraga hazi. Niyo mpamvu nkawe urashobora kuvuga ati ngo ko utayibona kandi ndi kuri YouTube. Ni kubera rega umva ibikorwa aho birivugira siko kuko nshatse kuvuga ko none kubera iki ubona ko abantu bashobora kuba bakunda ibyo bintu by'amasede iki nubo amasede bacayaraba baracyaraba mugabo si cyane nka kera kuko urabona yuko n'umuntu usanga afise kajya ka lecteur DVD umubwiye gabati wapi DVD wanje yarapfuye urumva ifa ko ndonga kuri flash cyangwa none iyo film ushira kuri flash bigurisha ngahe ibintu usanga rero biragoye ijya multiplication kugira ngo zibishikira abantu wasanga bifise problème niyo mpamvu zitaboneka cyane mu bantu ariko abari muri YouTube wanditse gusa Mugisha Media ucobona ibikorwa twego turi update umunsi ku munsi neje twarashize kumva abo kibiranagaje kumva nkawe we ubuse smartphone umujournaliste nkawe urumva uvuga ati jewe ntavyo mbona urumva ni kakagwara mvuga ati kakiri muri twebwe rero tuvyumve yuko tudakunda ibyacu support entre nous iracari hasi oya basi ndiko mvuga uko kubera ko hari ukuntu bivanye nuko kuntu wari watse ucumenga wadimye ukuntu siko ukuntu wacumenga wadimye ntabandi bantu baci batanga kuvuka hari bafanira vine ikaba filme urumva ico kuvuga yuko umuntu yoba yarakoze ibintu bigahitinga cyane ama akaza nk'igihe akasa nk'umanuka gato bon birafise impamvu imwe mu mpamvu nuko hagize igihe kiri nka 2 ans nk'imyaka 2 ntakora filme ntakora filme rero kugira ngo sure rero kwa updatinga ibikorwa urumva kandi bihurirana nuko isi yahindutse rimwe ibintu byinshi YouTube amagroupe maze kuba menshi cyane abakina biriya urumva turi benshi cyane rero kugira ngo rero umuntu ace biboneka yuko kumbure akiri kuri ya niveau nyene urumva si coroshe peut-être nk'abantu baronka amahirwe yo gukurikirana amafilme yiwanje nk'ubu nibavuga ati vraiment uyu mutipe afise talent yiwe yisangije abafise amahirwe yo gukurikirana ibikorwa byandi ndiko ndakora ubu muri iyi myaka yose bavuga ati vraiment umuntu afise ingabirano idasanzwe none kubeka ico gihe cose izo deza ukweki wowe watunyoteje rega umva n'ibyo bintu ayigira usanga biko byava kuri ego narabanyoteje ego iryo kosa ndagyemera mugabo si kosa ryavuye kuri jewe kuko nabuze support twabuze support twabuze ama sponsor badufata mu mugongo barabuze kandi iyo ni indi problème dufise mu Burundi abantu dufise turashaka kwaprecier ikintu twagukunda burya vure makina neza mugabo na 2000 francs mata urashobora kuyamuha umubwiye ati none washaka ari nanu nakunda guca nko muri cafeteria ugasanga umuntu Mugisha vraiment wowe kuna neza none mabasi ni nusubiriti uvuga ati bana merci ngo nabona ngo waje umunsi mubi kweli ça c'est un problème ni kibazo umva support gusupporting ibikorwa byacu nashonye kiracari hasi cyane mugabo twizere yuko umunsi ku munsi ko avuga ati buraca bugacana yandi ego umunsi ku munsi ndibaza yuko bizogenda bifata umurongo neza je ndashimira kuko sinari bwa ndibuka nkariyo filme nigeze gukora yitwa Bahebiyake nakoze muri 2019 no 2020 niba ntibagiye filme Bahebiyake ni filme ndashimira kuko yabaye supported n'umukuru wahoze ari umukuru w'igihugu son excellence monsieur le président Pierre Nkurunziza iba supported na ombudsman numva kuri je yari nk'iteka ridasanzwe kandi kuba supported nuko babona yuko ufise talent kandi nkora ibintu bizima byubaka abantu benshi cyane yego
ego inyuma y'izo filme muri kwatubwira ko nakubwiye ko bon jaje ikosa namaze kuryumvaho riri nakagwara mufise akagwara mukiye kukikuramo urabona nk'urugero jewe ariko namwebwe nimwe mukwiye rega hari ukuntu ukozi gukora ibikorwa bimwe bikivugira ibikorwa biravuga ibikorwa biriko biravuga gusa nuko ari abantu bigirisha ko birabishariya kandi babyumva babibona ariko niko bimeze ku isi bon nashobora guhatira abantu ikintu cyangwa kugira ngo abantu bagufashe ku nguvu icyo ni gishoboka mugabo ibikorwa biriko birakora kandi washaka na mugisha igice cya gatatu twaranagisohoye kandi yarabwe n'abantu benshi cyane kuri channel yacu mugisha media nta mezi arenga 3 n'abatarane twisohoye yego ibikorwa birahari kabisa ariko biravuga izo uvuga ko ziko zirasohoka ni yindi filme inyuma ya mugisha n'amafilme dusohora y'amasaison hariho amafilme meza kandi gusa ziwawe yego ziwawe yitwa gute hariyo yitwa Sibomana hariyo yitwa The Power of Love hariyo yitwa nani Karma ni nyinshi cyane zirenga na 10 filme kandi z'amasaison kandi ndashimira pour moment no kuri nuze kuri tele Sanganiro basigaye bazicishako yego c'est bon ni vyiza niko twama dusemerera yuko twofatana mu mugongo abarundi twangire gusupport Rwanda support zikomeye cyane yego kugira ngo ibikorwa byacu bitere imbere kuko tutubuje tudafatanye mu mugongo ntigishoboka urashobora gukora ibintu byiza bikomeye byiza cyane washima mugabo ubuze support urumva ko usanga bijya bikorwa nta gaciro ko birahabwa n'abantu kubera yuko wabuze support nta muntu yateye imbere atari uko yafashijwe yego so mugisha no mutsi twagize bagojye kuronka muri magic ni giki ubwiye abakunzi bawe n'abakunzi b'ifilme bakunda amafilme kandi bakuravye kera bakuzi nka mugisha ndazi baragukunda kandi ndazi ko benshi bagukumbuye dufate abatawukurikirana ni giki kurabwiye kandi ni giki uri kurategura ubu kugira nyene utwereke nyene jewe ndahari je mugisha ndahari nka mugisha wa kera yego bo ubutumwa bwa mbere mpere kuri wowe nyene yego ndahari ndigo ndakora ibikorwa birahari urumva hamanje kuri bajya ko baraturaba bamenye yuko mugisha ariho wa wundi nyene umutwe ni wa wundi nyene ikaramu ni ya yindi nyene ikirandika urumva ibikorwa bizima ni bya bindi nyene birahari baje kuri mugisha media babone ibikorwa tuko turakora ico ni cyambere ikigira kabiri naco nukuri twikubita gashi cyane cyane ndateye akamwa abarundi iyo bava bakagera twikubita gashi dutangure twige gukunda ivyiwacu urumva nitwanse gukunda ibindi ubwo ni uburenganzira bw'umuntu ariko nyabuna hari ico duhuje ko twebwe cyitwa uburundi rero uburundi bufise abanyempano batandukanye abanyempano rero ko bameze kose yaba bahambaye abakiri hasi tubashigikire mu nzira zose dushoboye ari amachanel menshi ahari menshi cyane y'abarundi ariko mugisha gato hari ukuntu bakora amakonference dufate uri mu gusohora iki sinzi ko uhora uyagira ukugira ayandi ma social media bashobore kuza andi ma TV online bashobore kuza bagufashe iki iyo hageze gusohora uhora ubikora kuko antwangira sinzi ko ari TV online ya mbere ukoreye ko emission kubera iki udakora cyo nuko ndazi ko hariho nibindi bintu byofasha Ego byofasha kandi turabikora washaka. Je nakubwiye ati wowe mereye kuri wowe nyene ngo masubiramo urumva. Bo sinzi nimba wowe wikorera gusa kuri magic kwacha umaze kupresenta kwacha witahira muhira utaraba ibi abandi ndabwiye ndabiraba nshuko ndabwiye ati turabona basiza abafanira bine ubuye sinzi ngano bari kuri hit navyo nzi turiko turabona ibikorwa byabo iki gusa mugisha twari tuzi kera tukabona umenga yarazimye ukuntu ningena duha ibintu biryoshe ibintu bimeze neza meje nibaza yuko ingorane ni ya indi ndayisubiyemo ni ivyo nyene urumva mvuga nti kubera ko utari hape no kuvuga ati reka ndondira umuntu yitwa mugisha wandike gusa mugisha washaka ntongere ko nibindi YouTube ikikuzanira palmarès
urumva palmarès z'uwo muntu yitwa Mugisha muri filme ikikuzanira byose n'ubu ntitwaheza ngaho cyubandika gusa Mugisha media abakunzi ba Magic n'abakunzi bawe ungene mu bigenza bagira gutore mbo kandi je ndabitahura kuko isi iraguse kandi isi irimo ibintu byinshi YouTube irimo ibintu byinshi kandi n'amafilme yabaye menshi amafilme yabaye menshi cyane ibyo birumvikana si umwikomo ndiko ndabatako no mu bitahure gusa nibyo bini vuga nti twige gutanga support guhana support entre nous mbere ko dusupportinga abandi tubasupportinge mugabo twibike guhana support entre nous kugira ngo ibikorwa byacu bitere bija imbere hamikini naco na support gusa yo kuraba no kugurura na support yo gukora mu mifuko kuko amafilme dukora na amafilme asaba uburyo bwinshi cyane bwinshi cyane rero tutaronse support y'uburyo nivya binini dusubira inyuma nk'ibirenge urumva rero dusaba rero yuko nyabuna abantu bafise uburyo bukomeye yaba bafise amakampani atandukanye yaba guverinoma yacu twitera kamo yuko yo bandanye supportinga abantu bafise impano mvabwenge ibikorwa yaba muri cinema yaba muri musique yaba mu bacurara yaba mu bacapa yaba mu bantu bavuza ibingoma ibintu bya art byose babisupportinge kugira ngo umunyempano abeshweho n'akazi kiwe n'impano yiwe watubwiye ko ubu uri kwasohora amafilme ni menshi cyane y'amaepisode kandi n'ubu woshobora kuzibabwira uvuga ati bagende kuzirondera nkuko navuze hari yitwa nk'ubu hari ikera pasa yitwa umukeba filme nziza cyane irimo inyigisho zitandukanye kandi harimo abakteri batandukanye twafashe mu magroupe atandukanye hama hari nitwa naive karma hari umugisha igice cya gatatu iriko urumva hama hariyo za sibomana haribo za inkomezi z'urukundo hariho ibanga ridasanzwe hariho ni shasha kandi nazo nyene ni nziza cyane zifite ama story meza cyane kandi kuruta Mugisha byukuri gusa nuko gusa ikintu cyose gifite amahigo yacu kuko ikintu cyitwa gukundwa ni ikintu kidafite formule gukundwa burya ari ikintu kigira amahirwe kigakundwa ni ikintu kidafite formule kandi burya ibintu nibishobora kungana uravye nkino kizi wawe nizingana kandi ari ziwawe wenyine niko no mu bikorwa dukora byose bitazopfa bingana nigishoboka niko Imana yaremye nkuko n'abantu tutangana byaba mu bwenge yaba mu mibereho niko bimeze mu bikorwa byose rero amafilme ni menshi ahari kuri Mugisha Media baje ko urumva meza cyane yubaka kwa kundi nyene ni kujya nyene ibintu bimeze neza ibintu bimeze neza vraiment nibazo badesi Mugisha reka tugushimire cyane kubona washobora kutitaba muri Magic TV twizere ko n'uyundi munsi ubu no munsi novuga uravyuye abantu bararyamye bifuza guma babona Mugisha bari kuri Magic TV bari kuri Magic twizere ko bagiye kubiraba ugiye kubona ati je nakure kuri Magic hari akantu kahindutse vraiment ndavyizeye niyo mpamvu igihe numva ko ari Magic bamamagaye gusa niko barajewe ntasuzugura ama channel nasuzugura aba journaliste wari wese naho abafise aba subscribers babiri batatu bane jewe sindabyo bintu nabandi bakurondere cyane kugira ngo tubandanye kuko ibikorwa ni byinshi dufise filme nyinshi duko turategura nyinshi ziri mu nzira nyinshi ariho na filme tugiye gutegura tuzoshiramo n'abanyarwanda kandi muri December iyo projet irahari ndibaza ni hagera tuzoza kandi kuri Magic tubabwire filme shasha tugiye gusohora kugira ngo abantu babanje bakurikirana sikuri Mugisha Media gusa turafise n'indi cyane yitwa Aisha Media nawe dushirako ama filme yacu nyine twebwe mugabo tushira mu rurimi rw'igiswahili kugira ngo n'abafana bumve igiswahili nabo nyine ntitubatakaze naho nyine ari mu filme meza ariko aracako aryoshe Mugisha reka tugushimiye cyane twizera ko n'undi munsi tuzoguhamagara uzoshobora kwashika ndabashimiye cyane kuri Magic TV kora subscribe kugira ngo twibandanyirize dukore ibikorwa utibagira no kuri Mugisha Media muri bwa bumwe muri rwa rukundo murakoze cyane mwabyumvise bakunzi ba Magic twajere mwamonye Mugisha arabatumiriye kugenda kugira subscribe kuri channel yiwe tunabashimira kandi zokoma dukora cyane kugira twene tubanezere mwabe munezerewe ku bwacu so guys tuvuga ati ciao